Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 12/2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe ntawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze nanagukengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: abanyagihugu basaba ubutungane kw'iyicwa ry'uwurongoye igipolisi muri komine. Kubw'abanyagihugu bo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, hari umugambi wo kuburizamwo amatohoza ku rupfu rw'uwararongoye igipolisi muri iyo komine Japhet Mukeshimana. Bikaba biriko bikorwa na bamwe mu bategetsi bavuga ko hari ibimenyetso bigamije gukingira abagandaguye Japhet Mukeshimana. Ku bwabo abakoze ubwo bwicanyi bariko barakora uko bishoboka kose kugira ngo urubanza rugende amazima yongo. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi mu Burundi hagiye kugururwa isoko y'ubutare nyuma y'imyaka mike y'ibikorwa vyo muri ico gisata bihagaritswe. Ubushikiranganji bujejwe ubutare mu Burundi bwasohoye itangazo rivuga rimenyesha abantu ko butegekanya kugurura isoko y'ubutare mu Burundi. Abantu bavyipfuza co kimwe n'amashirahamwe akorera muri ico gisata c'ubutare barashobora kwitura ikigo kiraba ubutare mu Burundi OBM kugira ngo baronke amakuru havyerekeye. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yamenyesheje mu itangazo ko ivyo bibaye inyuma y'uko itegeko rishasha rigenga ubutare ryashizweko umukono n'umukuru w'igihugu kuwa 4 Myandagaro 2023. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi mu makuru ariko aravurwa mu gisata c'ubutungane nuko hagiye gutezurwa ibijanye n'imburano kugira ngo imanza zinyaruke. Kuva ubu umucamanza umwe hazohora afata ingingo ku mburano zisanzwe canke iz'ivyaha, haba amakosa asanzwe canke ubukozi bw'ikibi. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yabimenyesheje mu ntango z'iyi ndwi ku mugwa mukuru wa politike i Gitega. Emmanuel Gateretse akaba yamenyesheje ko kuva mu mpera za Kigarama 2023 hashizwe umukono ku mategeko abiri yahinduwe: iryerekeye indinganizo n'ububasha mu bijanye n'ubutungane ryo mu mwaka w'2005 hamwe n'irisubiramwo igitabo c'ingene imanza zisanzwe ziburanishwa. Yamenyesheje ko ivyahindutse bitegerezwa kumenyeshwa abanyagihugu kugira ngo ntihabe igihengeri mw'ihererekanwa ry'ingene amategeko akurikizwa. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa ni ukubandanya kubana natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama ubandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ngaha kuri ino mboneshakure. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abanyagihugu basaba ubutungane kw'iyicwa ry'uwurongoye igipolisi muri komine Giharo. Kubw'abanyagihugu bo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, hari umugambi wo kuburizamwo amatohoza ku rupfu rw'uwararongoye igipolisi muri iyo komine Japhet Mukeshimana. Bikaba biriko bikorwa na bamwe mu bategetsi bavuga ko hari ibimenyetso bigamije gukingira abagandaguye Japhet Mukeshimana. Ku bwabo abakoze ubwo bwicanyi bariko barakora uko bishoboka kose kugira ngo urubanza rugende amazima yongo. Kubw'abanyagihugu b'Igiharo nta nkeka irimwo. Iyicwa rya Japhet Mukeshimana ryarateguwe. Kubw'amasoko yegereye iyo dosiye, umukenyezi yakora mu mirima ya Japhet Mukeshimana yarabonetse mu kirabo ari kumwe n'uwikekwa kuba yaramugandaguye.
amasaha make imbere y'uko ubwo bubisha buba. Uwo mukenyezi yaciye mu nyuma ahamagara Japhet Mukeshimana amubwira ko hari ikibazo cihuta. Uwo yikekwa uwitwa Leonard Musema batazira Sema nawe yari abarindiririye muri uwo murima. Bishoboka ko yari kumwe n'izindi nkozi z'ikibi. Yaciye yica atemaguje igipanga Major de Police Mukeshimana. Uwujejwe gucungera ubuzima bw'uwo mukomiseri yari amurindiriye yarabonye ko umwanya ubaye muremure. Abajije wa mukenyezi aho komiseri ari yamwishuye ko ataho azi. Abanyagihugu bagiye kurondera uwo mukomiseri basanze arambaraye mu kidengeri c'amaraso yishwe. Abanyagihugu bagombye kuraba ivyabaye barashwiragijwe n'umukuru wa zone ya Butezi Disimasi Nibahezwa batazira Kibezi. Amasoko atandukanye yemeza ko uwo mukuru w'umutumba yemeje ko abakoze ubwo bwicanyi batogira ubwoba kuko vyose vyari vyateguwe. Ntibahezwa Damasi yavuze ko Japhet Mukeshimana yariko aratoteza uwurongoye imbonerakure muri komine Musongati Bernard Niyibizi hari haheze indwi zibiri yishe uwitwa Josue Iraganje. Uko akaba ariko ababibonye bavuga. Umurwi w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD wari ufise intumbero yo kugandagura Leonard Musema wari washizweho nk'uko bimenyeshwa n'iryo soko nyene. Izo mbonerakure zategerezwa kwica Leonard Musema ubwo nyene inyuma yo kwica uwo mukomiseri mu ntumbero yo kuzimanganya amatohoza. Bamusanze aho yinyegeje bamutemaguje ibipanga bamusiga ari ikiruruma. Baciye baja kubwira ababatumye ko Musema yazize ukwihora. Ariko bagarutse kugira ngo berekane ivyo bakoze basanze atarapfa, ariko ntivyakunze ko bamuhohosha kuko hari hamaze gushika abantu benshi nk'uko vyemezwa n'ababibonye. Amasoko yegereye iyo dosiye yemeza ko abategetsi na cane Buramatari Olivier Nibitanga na Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga bagize ikibazo c'abapolisi boba baranse kurungika urwo rubanza muri parake amatohoza adaheze. Kubw'abanyagihugu ivyo vyose vyerekana ko iyicwa rya Mukeshimana ryateguwe n'abategetsi benshi cane mu ntumbero yo gukingira Bernard Niyibizi arongoye imbonerakure muri komine Musongati n'abo bakoranye ububisha. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuhaseruka ahagarike ubwo bwicanyi buguma bwisubiriza kandi ababukora muri iyo komine ntibahanwe. Mu ndwi itarenga imwe ya Noheli n'umwaka mushasha abantu batatu barishwe muri iyo komine harimwo uwurongoye igipolisi muri komine Japhet Mukeshimana. Kuri uwa mbere umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yaragiye mu Giharo. Yagirishije amanama mu mazone ane agize iyo komine. Yatutse uwutavuga rumwe n'ubutegetsi Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL. Ibikorwa by'uwo mugambwe bikaba byarahagaritswe kuva muri Ruheshi 2023 n'umushikiranganji Martin Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Ariko nta jambo na rimwe yavuze rijanye n'ubwicanyi bumaze iminsi bubera muri iyo komine ya Giharo. Uko akaba ariko abitavye iyo nama bagaragaza umubabaro. Muri abo hakaba harimwo abigisha n'abanyeshuri bategetswe kwitaba iyo nama. Nayo mu yandi makuru kandi womenya ko mu Burundi hagiye kugururwa isoko y'ubutare inyuma y'imyaka mikeya ibikorwa vyo muri ico gisata bihagaritswe. Ubushikiranganji bujejwe ubutare mu Burundi bwasohoye itangazo rivuga rimenyesha abantu ko butegekanya kugurura isoko y'ubutare mu Burundi. Abantu bavyipfuza co kimwe n'amashirahamwe akorera mu gisata c'ubutare barashobora kwitura ikigo kiraba ubutare mu Burundi OBM kugira ngo baronke amakuru havyerekeye. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yamenyesheje mu itangazo ko ivyo bibaye inyuma y'uko itegeko rishasha rigenga ubutare ryashizweko umukono n'umukuru w'igihugu ku wa 4 Myandagaro 2023. Iryo tegeko risubirira iryagiyeho ku ntwaro y'umuhisi Nkurunziza ryari ryahaye uduce turimwo ubutare bwinshi amashirahamwe y'abanyamahanga. Utubuyenge two mu Gakara twari twahawe ishirahamwe Rainbow riri muri ico gihugu. Inzahabu n'ubundi butare bwo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero vyari vyahawe amashirahamwe y'Abarusiya. Ayandi mashirahamwe yacukura inzahabu mu ntara za Muyinga,
mu ntara ya Muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Mugabo ubutare bwa nikeli y'i Musongati nta shirahamwe ryari ryabuhawe. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhagarika amasezerano yose hashingiye ku butare yashizweko umukono n'uwo yasubiriye. Ndayishimiye yagirije ayo mashirahamwe ko yihagiye inyungu zose ziva muri ico gisata, leta y'u Burundi atana kimwe ihakuye. Mugabo gushika ubu nta cigwa na kimwe cabaye cerekana uruhombo rwabaye mu gihe ayo masezerano atari bwahagarikwe nk'uko abahanira intwaro ibereye babivuga. N'iryo tangazo ntiryerekana uruhombo rwabaye. Mugabo urwo rwandiko rukaba ruvuga ko impusha nshasha ziriko ziratangwa zirekura gucukura no kudandaza ubwo butare. Iryo tangazo rivuga ko ubutare bwa Coltan, Casterite ndetse na Wolframite buzogurwa kandi bugurishwe ku masoko yo kugura ndetse no gucukura hazoba yemewe. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa mu gisata c'ubutungane nuko hagiye gutezurwa ibijanye n'imburano kugira ngo imanza zinyaruke. Kuva ubu umucamanza umwe azohora afata ingingo ku mburano zisanzwe canke iz'ivyaha, haba amakosa asanzwe canke ubukozi bw'ikibi. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yabimenyesheje mu ntango z'iyi ndwi ku mugwa mukuru wa politike i Gitega. Emmanuel Gateretse yamenyesheje ko kuva mu mpera za Kigarama 2023 hashizwe umukono ku mategeko abiri yahinduwe, ariyo iryerekeye indinganizo n'ububasha mu bijanye n'ubutungane ryo mu mwaka w'2005 hamwe yewe n'irisubiramwo igitabo c'ingene imanza zisanzwe ziburanishwa. Yamenyesheje ko ivyahindutse bitegerezwa kumenyeshwa abanyagihugu kugira ngo ntihabe igihengeri mw'ihererekanwa ry'ingene amategeko akurikizwa. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yatanguye kuvuga bishasha biri mw'itegeko rishasha rigenga indinganizo n'ububasha bw'ubutungane. Ni ukuvuga umucamanza umwe mu rubanza. Mw'itegeko rya kera ingingo yafatwa n'abacamanza 3 canke 5. Mugabo ubu umucamanza umwe azofata ingingo ku rubanza rwaba urwerekeye ivyaha bisanzwe canke ubukozi bw'ikibi. Uko akaba ariko yabisiguye. Gateretse yamenyesheje ko akarusho ivyo bizanye ari uko imanza zizonyaruka, ariko mw'itegeko rya kera barinda kwicarana ngo bafate ingingo. Akandi karusho ni ugutuma umucamanza ategerezwa kumva ko ari we biraba wenyene. Kare yari afise akamenyero ko gutana ibikorwa abandi bigatuma imanza zimwe zicibwa nabi. Ikindi kabiri umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yavuze ni iciyumviro co guca hirya y'ukuri. Ubwa mbere abacamanza bose bategerezwa kubona ibintu kumwe mu rubanza ruri mu mwiherero, hata n'umwe hadahuje n'abagize uwo mugwi wose. Muri iryo tegeko rishasha umucamanza hatanyuzwe arashobora kwandika yerekana ukuntu yari guca urwo rubanza. Uko akaba ariko yabisiguye imbere yo gutangaza akandi gashasha, kakaba kajanye no guserukira umushikirizamanza. Abaserukira umushikirizamanza ntibazosubira kurungikwa n'umushikirizamanza wa Repubulika kugira ngo basase mu manza ziri mu masentare y'intango. Ivyo ni ivyavuzwe na Emmanuel Gateretse. Icabitumye Gateretse amenyesha ko imanza zitasasa kandi zitacibwa kubera amasentare ari kure. Kuva ubu hazohora hari uwuserukira umushikirizamanza kukira iyo sentare. Hazojaho kandi sentare isubiramwo imanza z'ubudandaji kugira ngo ibijanye n'ubudandaji ntibivangane n'izindi manza zisanzwe canke izijanye n'intwaro. Zizocibwa n'abacamanza badasanzwe. Uko akaba ariko yavuze. Muri iryo tegeko rishasha ryerekana ivyahindutse ku kuntu imanza ziburanishwa, Gateretse yaravuze kandi bishasha birimwo. Avuga ko hazojaho umucamanza azotunganya dosiye yose, akegeranya ibikenewe, agaca ahamagara ababurana ngo buzuze dosiye kugeza imeze neza, ikajanwa muri sentare urubanza rugacibwa. Kare urubanza rwaraba rushashe ugasanga birashitse ko rusubizwa inyuma kubera ko dosiye idakwiye. Mugabo kuva ubu umucamanza azobikora. Uko akaba ariko yavuze atomora. Mu gusozera ibindi vyahindutse n'ibijanye n'ingingo itegeko
rya kera ryategekanya iminsi 60 y'umwiherero, ubu ni 30. Muri ico kiringo umucamanza azomenyesha ingingo yafashe. Umushingwamanza nawe yahawe ikiringo c'iminsi 15 kugira ngo ategure ivyo kwiregura mu gihe bitahoraho.